Nshaka kuvuga ikintu cyitwa gusenga. Bwira umuntu mucyane gusenga. Ndashaka kukibabwira sijyambere ariko ndagomba kandi gusubira kukishimikirako. Ariko kandi ndashaka kukibabwira mu mutima wo kuvuga ngo ndumva yuko hakenewe amasengesho kandi mu buzima bwawe. Numva naho icari ikintu gisanzwe kizwi kandi gisanzwe kigize ubuzima bwacu, ariko numvise mpwemu yera ambwira yuko abantu bakeneye gusenga. Ndumva yuko hakenewe kogera ko ikindi kintu kubijanye n'ubuzima bwawe bwo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Gusenga ni kimwe mu bintu numva nshaka kuvuga gato muri kino gitondo. Nshaka kuvuga ko arico kimwe mu bintu vya mbere bigoye cyane kandi bigora ubuzima bw'abakristo. Ni kimwe mu bintu tubwirwa kenshi, ariko kandi kenshi usanga abantu kibananira kugira ubuzima bwo kuvugana n'Imana, kugira imyanya mu buzima bwabo yo kuganira n'Imana no gusenga. Iki ni kimwe mu bintu cagoye intumwa za Yesu cyane. Iki ni kimwe mu bintu cananije intumwa za Yesu mu buryo budasanzwe, ku buryo ubona ko ni kimwe mu bintu Yesu yaguma abwira abigishwa biwe nk'ikintu kibananira, nk'ikintu kibagora. Birumvikana rero yuko hariho intambara kubijanye n'ikintu citwa ubuzima bwo gusenga. Ariko uyu munsi ndagomba kukubwira amasengesho mu buryo utahura inyungu zawe zo kugira ubuzima bwo gusenga. Hariho abaza kuvyumva cane, hariho n'abataza kuvyumva cane, bivanye naho bahagaze. Ariko umutima wanje ni icifuzo cyo kuvuga ngo byoshoboka mwese mukavyumva kandi mwese mukavyakira kandi mwese bikagira ico bihinduye mu rugendo rwanyu. Noryoherwa cane kandi vyohesha cane Imana icubahiro kandi vyo kugabaniriza uburemere mu rugendo rwawe. Iki nico kintu cagoye abigishwa ba Yesu, kirabananiza cane ku buryo Yesu ubona ko yaranabakarira. Biranaboneka ko na Yesu ashavura. Si kenshi tubona Yesu ashavurira abigishwa biwe, ariko hageze kuri suje yo gusenga urashobora kubona Yesu afise umubabaro. Vyumvikana yuko ni ikintu cari kibagoye, ni ikintu cari kibananiye cane, ni ikintu bategwamwo cane. Gusenga kuko bifise akamaro mu buzima bwacu, nico gituma umwansi arakiduteramwo cane. Twokoroherwa n'ibindi bintu byose biri spirituel, ariko gusenga vyotugora kuko ni ikintu kiduha kwegera kandi ikintu kiduha kumenyana n'Imana umwe wese ku gatwe kiwe personnellement. Iyo ndiko ndavuga gusenga, si ndiko ndavuga gusenga tugira turi kumwe n'abandi, ariko ni ca kiganiro cawe n'Imana ca mwebwe babiri kigomba gushigwa mu buzima bwawe no muri horaire zawe hagati mu munsi. Iki rero caragoye abigishwa cane kugeza n'igihe kimwe babonye ingene Yesu ari different, kandi babonye ingene Yesu afise ububasha kandi ahindura ibintu, afise efficacité. Barabona yuko gusenga kwiye gutandukanye no gusenga kw'idini, kugeza naho baje baramubwira ngo twigishe gusenga. Muri uyu mutima nyene muri kino gitondo, akaruru k'umutima wanje nako kuvuga ngo Mana twigishe gusenga. Mana igisha ishengero ryawe gusenga. Haleluya. Igisha abantu bawe gusenga. Ikabigishwa bagisavye kuko bari bumva ko gikenewe mu buzima bwabo kandi kibuze mu buzima bwabo. Ubuzima bw'abantu benshi muri kino gitondo, uburyo numva nkomunika namwe iri jambo, uburyo nahawe iri jambo, numva yuko abantu benshi barabuze ubuzima bwo kuvugana, barabuze communion, barabuze amasengesho. Urabuze amasengesho. Sinje kugucira urubanza, ariko ndaje kugutera intege no kukubwira ngo hari ibintu bigomba guhinduka. Ngomba kubwira ngo uyu mwaka wa 2018 naho wohera uri kugwana iyo ntambara, ndavuze ngo ni intambara nziza ikenewe kugwana.
kuko utayigwanye umerewe nabi cyane, ntumerewe neza. Kandi sinibaza ko hariho ubundi buryo bwo kumererwa neza kiretse gufatana n'uyu mugabo, kiretse gufatana n'Imana yawe mukaja kure. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Icyo nshaka kuvuga, iyo turiko turasenga cyangwa iyo dufise ubuzima bwo gusenga, ubuzima bwacu bwo gusenga buraza bukadushira mu murongo w'Imana, biratwarinya. Iki gitari bariko baravuza mu gatondo, benshi abavuza ibitari kenshi kubera ingene cabitswe nabi muri pochette canke ahantu cagiye kirakora, nta muntu numwe avuza igitari ashika simbira kuri podium ngo avuze atafashe umwanya we ukumviriza ko igitari ciwe kiri bien aligné, kiri bien réglé, kuko tujya tuntu two hejuru turi fragile, biroroha ko hagikora ko kikideregra. Kandi iyo kimaze kuba deregré, naho cyo ko kiravuzwa urumva karakajagari hagati y'ibiririmbwa n'ivyo uri kurumva. No kuvuga rero ngo uvuza igitari, reflexe yo ya mbere mu gatondo no kubanza kukiregra, akagishira kuri diapason cyangwa akagishira ku manota yemewe, ku buryo kiriko kiravuza gishobora kuja muri harmonie na piano, bavyita kuregra. Amasengesho nico kintu ca mbere kitwalinya, kitugirira reglage. Igihe dufise ibintu byinshi mu buzima bidutera gutakaza umurongo no kuba deregre, igihe hari ibintu biza bikatwafekta, bikatuvangira, bikatwonona, iyo ufise ubuzima bw'amasengesho, ubwo buzima bw'amasengesho buragaruka bukagusubiza mu murongo, bukakwarinya kukidashobora guhinduka, kuko wowe urahinduka. Ariko amasengesho nico kintu kiza kikatwarinya kuri diapason y'Imana, tukaba conforme n'ico Imana yimvira, n'ico Imana ishaka, tukaba fixe. Hamwe tumaze gusubizwa ku murongo, ivyacu uko konyene gusubizwa ku murongo, ivyacu bica bimera neza. Yesu ashimwe cyane. Louange yo muri kino gitondo, ivyo ngira ndakubwiye ntibikwiye kugira ngo bikwarinye mu mugambi w'Imana, ariko amasengesho aragarukana ubuzima bwawe, akabusubiza mu murongo, akabusubiza mu kibanza yakagomvye kubamwo. Ariko kenshi ikibazo dukunda kugira mu buzima bwacu nuko tuvuga ngo hari amasengesho atishuwe, narasenze, hari ibintu nasengeye bitabaye. Kandi muri ivyo bitabaye niho Satani akorera mu kuzana ugucika intege canke kuzana découragement mu buzima bw'abantu benshi bari basanzwe bafise ubuzima canke biyigisha gusenga. Kuko hari bitakoretse, kuko hari bitabaye, kuko hari ibitahindutse. Buhoro buhoro utwo tuntu twakunanije canke utwo tuesheke dutoya tukagutera kubiheba, tukagutera kubihagarika, ukagenda wumva uti après tout nsenga ntasenga, hariho ibiba, hariho ibitaba, none gusenga kwanje no kudasenga kwanje bihindura iki? Rero nzosenga canke sinsenge, ariko ico nabonye si gusenga bituma biba. Ndavye kangahe nisonzesheje, ndavye kangahe nagize ibi nibi, yaba gusenga ko arahindura, nta muntu ariko bafise imigisha myinshi mu buzima bwiwe. Ariko je siko biri. Rero buhoro buhoro akariro gake na fire ukagenda ubivamwo, ukagenda udendebukirwa. Satani akaba ariko araganya territoire mu mutima wawe, kuko ariko kuvana ahantu mu bisanzwe ugomba kugira gute kungukira. Ndaza kuvuga kubera iki be n'ivyo bintu bishika mu buzima bwacu. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ariko cyane ngomba guhagarara ku muntu yitwa Daniel. Daniel ni umwe mu bantu bo muri Bibiliya, novuga kuva muri Ancien Testament gushika muri Nouveau Testament. Daniel ni umwe mu bantu ushobora kubona yari afise caractère idasanzwe. Uravyumva? Yari umuntu ari special, yari umuntu w'impuhwe, yari umuntu afise ubushizi bw'amanga. Abo twari kumwe vendredi narigishije kuri courage. Yari umuntu afise ubushizi bw'amanga, yari umuntu ari courage mu buzima bwiwe mu buryo budasanzwe. Daniel ni umwe mu bantu muri Bibiliya novuga Imana yamuvuze ko amakosa makeya. Daniel ni Jean canke ni sorte y'abantu ushobora kubona uki complex kubera ubuzima bwabo nuko bari n'ingene bahagaze n'ingene Imana yabagize. Uyu muntu rero ndashaka kumuhagarara kugira ngo tumwige ko ibintu bikeya muri kino gitondo, aho dushobora kubona umuntu vy'ukuri Imana yashoboye guforja, yashoboye kubaka ikagira ikimugize. Usomye igitabo ca Daniel
ubona Daniyeli Imana imwerekana nk'umuntu yari afise ubwenge, umuntu yari afise sagesse y'Imana. Daniyeli ni umwe mu bantu babayeho mu bihe bikomeye, abaho mu bami batari bashoboye kumukunda, ariko abaho ku ntwaro z'abami batatu, ariko abaho kuri abo bami bose ari umuntu yabagize ko impact, yari umuntu ari exceptionnel. Ariko ngenda mbwire ngo Daniyeli si umuntu yari mu buzima bworoshe canke ntiyari umuntu ari muri luxe, ariko Daniyeli yari umuntu ari mu gihe kigoye, ari muri contexte iri difficile, ishobora kuba igereranywa n'iyo wewe urimo, ishobora kuba igereranywa n'ibihe bitoroshe wowe ushobora kuba urimo. Ariko ibihe vyiwe by'ubuzima nk'impunzi, nk'umuntu yatwawe nk'umuja, nk'inyagano muri Babiloni, ubuzima bwiwe butoroshe ntibwamubujije kugira ivyamwa bidasanzwe. Ibi biradutera intege, bikatubwira ngo nta mpamvu n'imwe yodutuma duhemuka canke tuba ibipfu ngo dushake kubijustifia dufatiye ku bihe byacu bibi. Ibihe bibi ndiko ndacamwo canke ibihe bibi uriko uracamwo ntibigomba kugira inkurikizi mbi mu kungene ubaye canke mu vyamwa ubuzima bwawe bwama. Ariko ikintu conyene gishobora kuzana balance nziza hagati y'ibihe bibi n'ingene tugomba kugira ivyamwa vyiza, ikintu kizana equilibre ahubwo kikazana na desequilibre, kigapansha muri tendance y'ivyamwa vyiza n'ubuzima bw'amasengesho. Ubuzima bw'amasengesho buzopansha balance, uravyumva, igice canke uburemere bugende ku vyamwa vyiza ubuzima bwawe butanga, mu gishingo vyo kuja mu ruhara rw'ivyamwa bibi bikuvako bivuye n'ibihe bibi vyawe urimo. Ibihe vy'ubuzima bwanje ntivyari bikwiye kugira ico bikoze ku ngeso zanje, ariko kandi ibihe vy'ubuzima bufatika birashobora kuneshwa n'ibihe vy'ubuzima bwanje bw'impwemu budafatika, butaboneka, ariko bugira inkomezi zikomeye ku kugubwa neza kwanje. Iki rero nico nkundira ko ubuzima bw'uyu mugabo ariwe Daniyeli, nza guhagarara cane kuri chapitre y'icenda, mu gice c'icenda c'igitabo ca Daniyeli, nico nza guhagararako kugira ngo twige ibintu bikomakomeye biri muri kino gice c'icenda. Haleluya, amen. Bwana sifiwe sana, Yesu ashimwe cane. Imbere yuko dusoma uyu murongo, ndashaka gutanga iciyumviro kimwe ca mbere imbere yuko muza gusoma imirongo iri muri iyo chapitre. Iyo dusenga tugomba gutahura yuko si twebwe tugira intambuko ya mbere, ariko mu kintu cose dukorera Imana, Imana niyo yakoze intambuko ya mbere. Ndagomba kuvuga ngo iyo turondera Imana tuyirondera kuko niyo yabanje kugira gute kuturondera. Iyo dutangira Imana tuyitangira kuko ubwa mbere na mbere niyo yabanje kwitanga ku bwacu. Bwana sifiwe sana. Iyo dukorera Imana tuyikorera atari bishasha kuko nayo ubwayo yabanje kudukorera, natwe duhamagarirwa kuyikorera. Rero mu bintu byose dukora Imana niyo yakoze, kandi Imana niyo yashizeho intambuko ya mbere. Imana niyo ikora pa ya mbere, Imana niyo yakoze pa ya mbere. Nico gituma rero ico tugomba gusobanukirwa kuri ubu buzima bwa Daniyeli, ngerageje kuvuga ku buzima bw'iyo gatoya, Fiston adusomera ahanya kuri chapitre 9, turaza kubona yuko isengesho ikintu ca mbere tugomba gutahura, Imana nikora uruhara rwa mbere. Ikigira kabiri tugomba gutahura, amasengesho atangura twumviriza, ntatangura tuvuga. Amen. Amasengesho atangurwa no kumviriza, ntatangurwa no kuvuga. Iki gihe ngo ndagigusobanurire neza, ndagomba kuvuga ngo isanganya abantu benshi bagira mu buzima bwo gusenga nuko turihuta gusuka imitwaro yacu, ariko rimwe na rimwe ingene dutanga imitwaro n'ingene tubiha Imana bigomba kuva ubwa mbere na mbere mu kumviriza no muri écoute dufise
ku ciyumviro c'Imana, kuko Imana itishura ibintu bitajanye n'uko imeze canke n'uko ishaka. Rero iyo wihuse kuvuga ni hahandi kenshi hava deception canke hakava guhemukirwa canke kubabara, kuko utabanje kumenya ico Imana ivuga ntuzomenya n'ico wowe uvuga, ntuzomenya n'ico usaba. Turiko turumvikana? Rero ubuzima bwacu bw'amasengesho uko je nawe tugiye kudevelopa ugutwi ko kumviriza cyangwa uko tugiye guha agaciro kumenya iciyumviro c'Imana, biraza guhindura n'ingene wowe usenga, kuko cette fois-ci iyo umuntu asenga amaze kumva Imana aratandukanye n'umuntu asenga atarumva, kuko asenga bifatiye cyangwa asenga conformément n'iciyumviro c'Imana. Muri bene ayo masengesho ntihavamo deception, ntihavamo guhemukirwa, ntihavamo deception cyangwa kubabara, ariko muri bene ayo masengesho habamwo guhumurizwa no kumenya neza, kuko n'amasengesho avuye muri écoute. Rero umuntu wese ari hano hantu, naho wowe uri umujene ukiri mutoya, naho wowe umeze nk'umubebe, naho wowe uri we wese uri hano hantu, ndakubwira ngo kwiga gutangura gusangira no gusabana n'Imana mu masengesho bigiye guhindura ubuzima bwawe, bigiye guhindura ukubaho kwawe, kandi ndizera kandi nditega yuko uza kunyemerera, uza kwizera ico ijambo ry'Imana rikubwiye, ugatangura iyo ntambuko yawe ntoya mu buzima bw'iwawe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Imbere yuko dusoma muri Daniel igice c'icenda, ndashaka duhere muri Jeremie chapitre 29 verset 11, hama turaza kumanuka gatoya. Yeremiya igice ca 29 duhere ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 14. Kuko ko ariko Uhoraho agize ati imyaka 70 niyarangira muri Babuloni, nzobagendera mbashise ko ijambo ryanje ryiza, mbagarukane aha hantu, kuko nzi ivyumviro mbiyumvira ko ni jewe Uhoraho mbivuze, ko ari ivyumviro vy'amahoro atari ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu. Kandi muzonyambaza, muzoza munsenge, naje nzobumva, muzondondera kandi muzombona, nimwandondeza umutima wanyu wose. Naje nzobabonekera, ni jewe Uhoraho mbivuze, ntume muhindukira muve mu kinyago, kandi nzobakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nabirukaniye, ni jewe Uhoraho mbivuze, kandi nzobagarukana ahantu nabakuye igihe nabambukanisha. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Abantu benshi mu buzima bwabo, iyi passage ya Yeremiya 29 ni imwe mu maverse abantu benshi bazi. Uravyumva? Aho ivuga ngo ndazi ivyimviro mbiyumvirako. Uravyumva? Ni ivyimviro vy'amahoro. Uyu murongo abantu benshi barawuzi, abantu benshi barawukunda, abantu benshi baranawuborotse mu mutwe, abantu benshi barawufashe, kuko ni umwe mu mirongo yo mu isezerano rya kera itwereka umwitwarariko w'Imana, aho Imana itubwira ngo sindabafise ko imigambi yo guhona, ariko kandi imigambi yanje niyo kubaha ivyizigiro vy'iherezo ryiza. Ibi bintu Jeremie yaravyanditse, ndagomba kuvuga gato context ya Yeremiya yanditsemwo, kugira ngo tuze kumva ikintu cabaye mu buzima bwa Danieli, arico nshaka guhagarara ko uno munsi turiko turiga iri jambo. Yeremiya igihe abababiloni baza bakabomora Yerusalemu, bagaturira inzitiro zaho, bagaturira urusengero, bakagenda batwaye abantu nk'aba esclave, bakabatwara mu gihugu c'inyagano. Kimwe mu bintu mukwiye kumenya nuko iki gihe hatwagwa abantu ba Danieli na ba bagenzi biwe ba Shadrach na ba Meshach na ba Abednego, bakagenda batwawe. Iki gihe Yeremiya nico gihe ciwe nawe cukubaho, ariko Yeremiya wewe ntiyigeze atwagwa nk'inyagano, ntibigeze bamutwara Babiloni. Yeremiya ari muri ba bantu basigara muri Jeremie, niho tubonera ko Yeremiya yari mu masigarira. Muribuka Nehemiya abaza ikibazo ngo mbega iwacu hameze gute? Muravyibuka? Abantu baramubwiye ngo inzitiro zarahiye, ibintu byagenze gute? Nehemiya agira umutwaro. Na Nehemiya nawe ari mu batwawe nk'inyagano,
naho tutamubona cyane mu gitabo cya daniyeli, ariko nawe yari yatwaye mu gihe cy'inyagano. Ariko Yeremiya le prophète umimana yahagurutse akiri mutoya, wewe ntiyatwawe nk'inyagano, yari yasigaye mu gihugu cy'iwabo. Hama rero Yeremiya akiri iwabo, Imana iramuhamagara, iramutoranya, Imana iramuha ijambo. Imuha iri jambo ryo muri chapitre 29, aho imubwira ngo raba ico Uhoraho avuze, nihahera imyaka 70 muri Babiloni, nzobibuka kandi nzoshitsa kuri mwebwe amajambo yanje meza, nzobagarukana muri iki gihe. Uyu Yeremiya yandika aya majambo, ayandika wewe atari Babiloni, ariko yandikira abari Babiloni, ariko wewe akaba ari Yerusalemu, igisagara caturiwe. Imana iramubwiye ngo nihahera imyaka 70 nzobagarukana, iyo nabatwaye nzobashitsa ko amajambo meza nabasezeranye, hama nzobafata aho mwasanzaye mu isi, niko ngize jewe Uhoraho, ndabagarukane muri kino gisagara ci Yerusalemu. Bwana sifiwe sana. Rero Imana itanze promesse yuko mu myaka 70 izohindura ibintu. Ça c'est la parole de Dieu. Ariko ugerageze kuraba, Daniyeli nawe agiye gusoma igitabo ca Yeremiya, niho duca tubona rero muri chapitre 9 Daniyeli aja gusoma igitabo ca Yeremiya, akaja kuraba umuprofete yasigaye mu gihugu ico Imana yavuganye nawe, kugira ngo amenye ubushake bw'Imana. Rero iyi promesse biraboneka ko Daniyeli yari asanzwe ayizi ico Imana yavuganye na Yeremiya. Mu gice c'icenda rero Daniyeli arakuze, arashaje, hamaze kuba abami, ubu unya ari mu gihe c'abami abo bita abamede n'abapersi. N'ubwami bubiri bwaje bugakura abagiriki, bugakura abagiriki, yes, aba Babiloni, aba bajya abanyuma bitwa bande? Okay, sasa abamedi rero nibo baje kugira gute, kuranversa, nibo bari kuri pouvoir. Yeremiya aza amasezerano y'Imana yuko igihe kanaka Imana izobasohora. Ndashaka kuvuga ubwa mbere na mbere kugira ngo dutahure isengesho rya Daniyeli mu gice c'icenda. Tugomba gutahura yuko iyo ngiye gusenga canke iyo ngomba kubaho mu buzima bw'amasengesho, iyo ntahura ico ijambo ry'Imana rivuga, ubwa mbere na mbere ijambo ry'Imana riduha amasezerano. Mu vyimviro byose ijambo ry'Imana ritanga, ijambo ry'Imana ni promesse. Nico gituma ubuzima bwawe bwo gusenga sinshobora kubutandukanya n'ubuzima bwawe bwo kuba mu ijambo ry'Imana, kuko iyo uba mu ijambo ry'Imana usenga neza. Hama kandi iyo uba mu ijambo ry'Imana ntusenge, ubura inkomezi zo kwihanganira canke zo kwakira igihe c'Imana. Rero amasengesho n'ijambo ni ibintu bibiri bigomba kuba biri kombine, kandi vyama bigomba kuba bijana mu buzima bwacu. Yeremiya arandikiye abaesclave bari Babilone ati muzotaha, ariko ntimuzotaha imbere y'uko imyaka 70 ishika. Ndibaza yuko iyo iryo jambo ryari kuza nko muri Life Center byari gutsitaza abantu benshi. Ingene Imana ishobora kuvuga ngo izokora ibintu muri 70, ucutanga guharura imyaka yawe, bamwe mugasanga muri 70 muzoba mwahwereye. Ariko kandi Daniyeli yabwiwe ko Imana izobagirira neza, ariko kuko Daniyeli ari yarazinanye n'Imana, akaba azi yuko Imana ikora ibintu mu mwanya wayo, icizere n'isezerano byamuhaye kwakira igihe arimo, kuko azi yuko adashobora guhindura ibihe vy'Imana. Rero intumbero y'amasengesho yacu sayo guhindura ibihe vy'Imana, kuko ibihe vy'Imana ntibihinduka. Ariko kandi iyo twumvirije Imana tukamenya ibihe vyayo, amasengesho adushoboza
kubaho muri ivyo bihe vy'Imana tuvyakiriye kandi tubinezererewe. Nimugerageze kwiyumvira, Daniyeli igihe yahunga yari afise 15 ans, sivyo? Babatwara ari nyagano afise 15 ans. Bakigenda bacibaza ngo Imana izobatahana, profesi iraje irababwiye yuko ntimwihende, ntimuzotaha vuba, mugiye kuba muri ico gihugu 70 ans. Imyaka 70 ni hafi nka generation zibiri canke zitatu, n'est-ce pas? Harimo zitatu, ni ukuvuga ngo imyaka 70 muzoba hahana. Hejuru y'ivyo Daniyeli afise Imana, abana n'Imana. Bibiri tubwira ngo Daniyeli yasenga 3 ku munsi, n'est-ce pas mes chers amis? Muri ayo masengesho yo 3 ku munsi ntiyashobora guhindura situation yiyo, kandi intumbero y'amasengesho yo 3 ku munsi ntiyaratumbere kumusubiza i Yerusalemu, oya, ahubwo ayo masengesho yo 3 ku munsi yaratumbere kubana n'Imana no kwemerera Imana igakoresha ubuzima bwiwe nk'uko babitubwiye, akajana n'Imana muri iyo myaka yo kuba mu bugaragwa, ariko akajana n'Imana agashobora gushitsa umugambi w'Imana, naho situation Imana atacizoyikorako, ariko kandi ubuzima bwiwe bugomba gushitsa ico Imana imushakako, kuko atakintu na kimwe Imana ikorera ubusa, ariko na situation zacu ducishamo izifisemo umugambi, kandi turashobora kuyumvira kandi tukagira ibihe vyiza naho twoba turi hanze. Ngenda babwire ngo Daniyeli yari kwifya amaposte yose gushika naho yabaye numero 3 mu gihugu, kandi ari umu étranger, ari umu esclave, adafise passeport ya Babylone, adafise nationalité ya Babylone, ariko kandi yarashoboye kuba numero 3 mu gihugu. Abami bose bakamukunda, abami bose akabigisha Imana, abami bose bakarespecta Imana yiwe. Imana ntiyigeze ihindura situation yiwe, ariko Imana yamukoresheje muri situation yiwe mbi itarinze kumodifia, ariko kandi Imana itoramo impamvu ziwe zo kubaho hantu, kuko mu kintu cyose ucamwo harimo mission y'Imana. Nico gituma abantu b'Imana si abantu bidoga, abantu b'Imana si abantu baba mu madepression, n'abantu bidogera ibihe vyabo, n'abantu bama bicurikiriye. Abantu b'Imana, ukubana kwacu n'Imana kuraduha ubushizi bw'amanga bwo guca muri ico cose umukunzi wacu yemeye ko ducamo. Daniyeli afise imyaka 15 agiye mu buja. Hejuru y'ivyo muri iyo myaka 15 abaye Babylone, abonye abami barenga ku bami batatu, ageze kuri 85 ans. Ageze ku myaka 85 yanditse iki gitabo rero ca Daniyeli. Ariko kandi ukuntu agiye kucandika turaza gusoma verset 1 na 2 na 3, niyo mirongo yonyine nshaka guhagararako. Uravyumva ifatana n'ijya mirongo yo muri Yeremiya twasomye, ariko kandi agomba ngo dukure icigwa cacu hama ngende kurangiza muri chapitre y'9, aho tubona rero umutama w'imyaka 85 yabanye n'Imana, yatumye Babylone imenya Imana ya Israeli, yatumye Babylone abantu bakizwa, yatumye Babylone abami bihana bakamenya Imana yabo, bakavuga ngo ndamenye neza, nka Nebukadineza bakavuga ngo ndamenye neza ko Imana ya Israeli ariyo Mana ya vrai. Ariko kandi ndabona ubuzima bw'uyu mugabo mu mibabaro no muri conditions zitari zoroshe, ariko ndabona umuntu ubuzima bwe bwashoboye gushitsa mission. Ndagomba kuvuga ngo ubuzima bwacu burashobora gushitsa mission naho tutorohewe. Haleluya. Soma kuri umurongo w'9. Mu mwaka Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu ruvyaro rw'Abamedi yimyemwo, yimitswe kuba umwami w'igihugu c'Abakarudaya. Muri uwo mwaka wa mbere ari ku ngoma, jewe Daniyeli namenyeshejwe n'ibitabo igitigiri c'imyaka Yerusalemu hazomara ari misaka, ko ari imyaka 70, ariyo nyene ijambo ry'Uhoraho ryavuze arivugishije Yeremiya. Mpanga amaso umwami Imana kugira ngo niyegurire gusenga no gutakamba nisonzesha, nambaye amagunira nisize umunyota. 3. Wow, c'est juste 3. Haleluya. Dugaruke ku murongo wa 2. Aravuga ngo umwaka wa mbere w'intwaro ya Darius, jewe Daniyeli ndaza ninjira mu bitabo, hama mbona yuko mu gitabo hategereza kumara imyaka 70 Yerusalemu ibomaguritse ari misaka, nk'uko imyaka
imana yabwiye yeremiya umuvugisho. Ndashaka mutahure murabe Daniyeli. Ni bande bazi ko Daniyeli yakoreye imana muri Babiloni? Ni bande babizi? Murazi ntayeziwe, murazi byinshi nitubigarukako. Ariko aravuga ngo ku ntwaro ya Dariyusi, je Daniyeli nagiye mu bitabo ninjira mu ijambo, mbona mu gitabo ca Yeremiya yuko bizofata imyaka 70 kugira ngo uhoraho adutabare adusubize mu gihugu cacu. Biraboneka ngo Daniyeli nk'umuntu agiye gusenga yaraje imbere y'Imana akuze, ariko kandi ikintu ca mbere nkunda nuko naho Bibiliya tubwira yuko Daniyeli yasenga 3 ku munsi, mu gatondo, saa sita no mwijoro. Ikintu nakuye muri iyi passage nuko Daniyeli mu gusenga nawe yihefera kuri parole. Bona sifiwe sa. Daniyeli ntiyaje gusenga washaka ngo mara ngo ndarambiwe n'ahantu ngo ndagize gute, no. Igihe yaza muri presence y'Imana akeneye inyishu y'Imana, nawe yagiye afata imizingo aho Yeremiya yavugishijwe. Daniyeli afata umwanya wo gusoma la parole, kuko abantu b'Imana la parole nico kidahinduka, ijambo niryo ridahinduka. Rero ni vyiza ko amasengesho yanje yubakira ku bidahinduka, kuko amasengesho yanje niyubakira ku bihinduka acika amasengesho avuye mu bigumbagumba, avuye mu vyipfuzo vyanje nk'umwana w'umuntu, avuye muri emotion, avuye mu kurambirwa no kuremegwa n'ibindi. Ariko kandi ngo ngiye mu gitabo mbona aho Imana yavugishije Yeremiya ngo inyuma y'imyaka 70. Ni nkuko Daniyeli yaje imbere y'Imana ati Imana ubu mfise 85 ans, maze imyaka 70 ndaha hantu. Rero ndaje imbere yawe, naje ngaha mfise imyaka 15 nkiri muto, ariko ndabona yuko ivyo ntashobora guhindura, igihe kirageze. Umviriza, iyo mu buzima bwacu dusenga, umuntu wese w'umusenzi akuze cyangwa umuntu wese agomba kudevelopa ubuzima bw'amasengesho, agomba gutara yuko Imana ikorera mu gihe cayo. Ça c'est la vérité qui blesse, ariko kandi Imana ikorera mu gihe cayo. Imana ntikorera mu gihe cawe nanje, Imana ikorera mu gihe cayo. Rero Daniyeli agiye mu ijambo ry'Imana asanga harimo timing, harimo le temps, hariho ikiringo cashinzwe. Amaze guharura imyaka yiwe akamenya ko igihe cashinzwe kigeze, yuko Imana ishitse amasezerano kandi yuko Imana itabesha, Yeremiya canke Daniyeli plutôt, Daniyeli ahitamo gusenga. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, ubuzima bwacu bwo gusenga ngira ngo ndabadekuraje, nta muntu ashobora gusenga ngo agire ubuzima bwiza bwo gusenga atari umuntu ahagarara mu ijambo ry'Imana. Imana yari haye icubahiro ngo iringanisha ngo hafi n'icubahiro cayo. Imana uravyumva ni ijambo. Ahantu henshi hava deception mu buzima bwacu bw'amasengesho nuko tutaba mu ijambo mu myanya yacu yo gusenga. Yesu yarabwiye abigisha ngo nimukamere nka zanjyajya z'abafarisayo basenga babomboranya iminwa, bibaza yuko mu kuvuga amajambo menshi ariho kwishugwa. Nukuvuga ngo naho abafarisayo basenga bakavuza induru bakava brambra kashatala bagasenga, Imana aravuga ati ugusenga si umwanya muremure uvuga, ugusenga si induru uvuga, ugusenga si ijwi uhindura, ugusenga si ton uhindura, ugusenga ntiguhagaze muri forme, ariko ugusenga guhagaze muri fond, uhagaze kuki mu kuvugana nande. Kuko nkuko bavuga ngo utunyegeri dusangirira kuki kwigufa, Imana muvuganira mu ijambo. Daniyeli nk'umusenzi yasenga 3 ku munsi, yari plonge muri parole. Nico gituma tumubona ari umuntu yaroraniwe, kuko ubuzima bwiwe ntiyacanganyikirwa. Iyo ndavye abakristo benshi ndabasangamo ikintu cyo gucanganyikirwa no kuzazanirwa.
bantu b'Imana, depression, kuzazanirwa, gucanganyikirwa ni ukuri n'ikintu kidashoboka iyo uri umuntu unywanye neza n'Imana yawe. Kuvangirwa, kubura nord na sud ntibishoboka uri umuntu ufitaniye relation n'Imana. Izo ni symptome zigaragaza ukutamererwa neza ko mu mutima wawe. Ukutamererwa neza ko mu mutima wawe kenshi guhagarara ku kuzazanirwa kuri confusion y'ubuzima ufise. Iyo uravye ubuzima bwawe hari ibintu byinshi bikuzazanira. Iyo wibutse uko ukijijwe ugacanganyika ugati kuko Imana itampindurira ibintu. Ariko ndabona Daniel amaze kumenya ko Imana bizoyifata 70 ans. Ntibyamubujije kubana nayo, ariko yemeye gukoreshwa nayo mu gihugu adakunda, camugiriye nabi, aragiserva, aragikorera, aracevangeliza. Abaho nk'umu missionnaire ahadashaka, ariko amenya ko ari Imana yabishatse. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ntushobora gusenga utumviriza. Ntushobora gusenga utaba muri parole. Ntushobora gusenga utumva icimviro c'Imana. Rero ngira ntumire abantu bose bari muri kino kibanza, hindura ubuzima bwawe bw'amasengesho. Amasengesho agomba gufatana n'ijambo. Kandi ijambo rimwe na rimwe ridutahuza igihe c'Imana ku buzima bwacu, ku buzima bw'imiryango, ku buzima bw'igihugu, ku buzima bw'abo dukunda. Amasengesho arimo igihe c'Imana. Abantu benshi mu buzima baragwanya igihe c'Imana, kuko iyo ugiye gusenga ukabona Imana ntiyishuye ivyo ushaka, kenshi niho mu buzima duca dutangura kwigeragereza. Fisa arashobora kudusomera inkurikizi zo kwigeragereza muri Ozeya, mu gitabo ca Ozeya ku murongo wa 5, mu gice ca 5 ku murongo wa 16. Ozeya chapitre 5 verset 15. Bwira umuntu mwicaye uti ntukigeragereze. Haleluya. Aha. Nzogenda nisubirire iwanje, Nzogenda nisubirire iwanje, kugeza aho bazokwemerera igicumuro cabo. Kugeza aho bazokwemerera igicumuro cabo. Bakarondera mu nyonga hanje, Bakarondera mu nyonga hanje. babonye ivyago, bazoca bandonderana umwete. Bazoca bandonderana umwete. N'Imana irazi ko ivyago bibatera kuyironderana umwete. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Iyi ni Imana yari kiravuga, kuko iyo wowe ushatse kwigwanirira utuma Imana yoyo igenda inyuma ikabivamo. Imana nta na rimwe muzosangira activite nibikora, nihindura ivyawe, nihindura condition yawe yo muhira, nihindura condition yawe y'akazi, nihindura imibereho yawe, nihindura ibintu bimwe bimwe mu buzima bwawe, ubwenge bwawe butabashije guhindura. Ariko kandi aha Ozeya yari karavugishwa ku gihe Imana iravuga ngo nzobareka. Iyo wowe udatahuye igihe c'Imana ukaja kwigeragereza inyishu zawe, ico gihe Imana uyishize inyuma, uyikuye muri activite, kuko wowe uri dérange na timing y'Imana. Iyo Daniel ahagurutsa rebellion Babylon ngo bagende bagwane n'aba bami ba Nebukadineza basubira iwabo, bari gupfa n'abana babo bagapfa, kuko Imana yashinze imyaka 70 ko bazoba mu buja. Point etre à la ligne. Ico Imana ishinze nta deliverance, nta n'inkota, nta n'inkoyo kikubohora. Nico gituma abantu b'Imana, sagesse y'Imana kuri mwebwe mukijijwe, mugomba kuba muri abantu mugomba kumenya ikintu citwa umwanya w'Imana. Wombaza ngo none umwanya w'Imana umenya gute? Ntumbaze ngene bawumenya, bana nayo izogukomunika ivyawe, kuko jewe sindi wewe, kandi je sinokuronderera Imana. Bibiliya ivuga ngo, Daniel avuga ngo nuko ngo hageze ngo ngenda kurondera Imana. Bibiliya yiyuzuyemo ijambo rivuga ngo kurondera Imana, kurondera Imana, kurondera Imana, kurondera Imana.
abarondera uhoraho barahiriwe, abarondera uhoraho bazogira gute? Abamurondera azokwiyereka abamurondera. Uravyumva Proverbe 8:17 yo niyo verse iri mu maverse ya mbere naborotse nk'ikizwa. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Imana yacu ndakunda bankunda bandondera kandi nibo bandonka. Imana yacu iri disponible, iri available, iri disponible kuje kwirondera wese kugira ngo ivugane nawe kandi ikugenderere. Imana igomba ko tuyirondera. Tugomba kurondera Imana no ku masezerano yaduhaye turayirondera. Nta kintu cari kihari co batabara atari ukwakira igihe Imana ibashizemo bakakimenya ko ari igihe c'Imana. Ariko iyo ubuzima bwawe buriko buraca mu bihe bigoye ukaba uratakaje akazi, tuvuge apeni uratakaje akazi, ntutahure igihe ubuzima bwawe bwinjiyemo, ntutahure ico Imana igira ikwigishiriza aho hantu. Ubwa mbere na mbere iyo utakaje akazi bibanza kukwigisha aho ukwizera kwawe kuri, yuko kwari kuri salaire yawe canke yuko ukwizera kwawe kuri ku Mana yawe. Rero ikigeragezo cawe kikubera na mesure yaho umutima wawe wubakiye. Rero ndabigenza gute iyo ntakaje akazi? Nkaba nari nsanzwe mpora nsohokera ahantu kanaka mu bantu, nari nsanzwe mpora nkora ibi n'ibi.